Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mbonesha kuri yacu no yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko nga mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru tuzagaruka nini ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano cane n'ubundi ku vyatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji w'intwaro gati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Petero Nkurikiye avuga kuri ca gitero c'amagrenade cabaye ku munsi wa gatanu mwijoro ry'umunsi wa gatanu rishira umunsi wa gatandatu, aho yavuze ko abantu 38 bagikomerekeyemo. Ni gitero Petero Nkurikiye avuga ko categuwe n'abagwanyi b'umuhari Reditabara, umuhari ubarezwa muri Haut Plateau za Uvira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Uwo muhari nawe rero wasohoye itangazo ryawo. Petero Nkurikiye kandi yaragirije Pacifique Ninahazwe bimwe tuza kugaruka ko hari abantu berekanywe na Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu. Petero Nkurikiye yavuze ko abo bantu aribo bateye amagrenade ku mugoroba wa gatanu mu gisagara ca Bujumbura. Igitero yavuze ko cakomerekeje abantu 38. Petero Nkurikiye kandi yavuze ko abo bantu ubwabo aribo biyemereye ko aribo bateye izo grenade, akanavuga ko ngo barungitswe n'umuhari Reditabara ubarizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Yibagiye kandi kwambika ibara nk'uko Pacifique Ninahazwe we yavyise ko yambitswe ibara. Gico bikoze ntibimenyereye ko ngo mugoroba umwe igipolisi gikora amatohoza kikayaheza bakoze icaba gaca baciyemera n'umutima mwiza. Bamwe bakavuga ko ari kenshi babonye Petero Nkurikiye yemeza ko abantu bemeye ibintu akabibavugira ntabaha ijambo kandi akabuza abamenyesha makuru kubabaza, ariko bageze imbere ya sentare bagahakana ivyo Petero Nkurikiye yavuze ko bemeye mbere na sentare zikabeza. Nako kandi vyagaragaye kenshi cyane Petero Nkurikiye yambika ibara abantu ku bintu rimwe na rimwe biba vyakozwe ngo n'iperereza ry'igihugu. Reditabara rero kuvyo yagirijwe nawo umurwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Reditabara wamirira kure ivyagirije vya leta y'u Burundi biwegeka ko ibitero vya grenade zamijaguwe mu bice bitandukanye vy'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku munsi wa gatanu. Mu itangazo umurwi Reditabara wasohoye wagize uti: mu kiganiro ubushikiranganji bujejwe umutekano bw'u Burundi bwakoranye ku munsi wa gatandatu n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye yegetse ibitero vya grenade ku murwi wa Reditabara. Kwihutisha kwegeka ibitero bigabwa mu Burundi ku mpande zitandukanye atamatohoza yimbitse arakorwa bitera kwibaza uruhara rwa leta y'u Burundi muri ivyo bitero. Itangazo ryashizwe ku mukono na Patrick Nahimana avugira igisata ca politike muri Reditabara ribandanya rigira riti: Reditabara irakanye yivuye inyuma uruhara muri ivyo bitero. Nta munsi warimwe uyu murwi uzigera ubangamira inzirakarengane z'abasivile. Muri iryo tangazo ibimenyesha makuru vyamaze kuronkera n'igopi Reditabara yongera kiti: ubutegetsi bw'u Burundi bwari bukwiye kwitaho ibibazo bikomeye bihanze Burundi aho kwitoza utunyoni mu gusamaza abantu bavuga ko buri mu matohoza y'amabi buzi neza ko bwakoze. Ngo Reditabara irahojeje imiryango y'abakozwe ko n'ivyo bitero. Reditabara kandi ikabigize icivuga mu gihe abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bemeza ko ibitero vyabaye ku munsi wa gatanu ngari nkinamico y'ubutegetsi bw'igihugu igamije gusamaza makungu n'abanyagihugu kugira ibibazo bimaze iminsi bihanze Burundi birimwo ubukene bw'igitoro buri ku rwego butari bwabe ko kuva Burundi bwabaho, n'amajambo perezida amaze iminsi ashikiriza akavugisha benshi ku mpande zitandukanye vyibagiranwe, ndetse ngo n'abatishimiye ifungwa rya Arengiyome Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi bipfuza kotsa igitutu ubutegetsi. Ni mu gihe radio Ijwi rya Amerika mu vyo yatangaje yavuze ko ritabashije kuronka wemera kuvugira ku mugaragaro izi mpungenge zemejwe n'abatandukanye bakurikiranira hagufi politike y'u Burundi barimwo abatavuga rumwe na leta n'abegereye ubutegetsi. Gico bikoze ku mbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu mu gatondo hari hiriwe ubutumwa bugabisha abanyagihugu basaba kwibara kuko umutekano ushobora guhungabana. Uruhande abanditse ubwo butumwa bwo kugabisha imbere ko za grenade ziterwa ku wa gatanu begamiye Ijwi rya Amerika ntiyashoboye kurumenya kuko rukoresha amazina rwihishwa arimwo nkayitwa Urutare.
hagati aho Uburundi bwegetse kandi ibitero vy'uno wa gatanu ku Rwanda n'ahatacu u Rwanda rwari rwabivuge ko kugeza igihe iyi nkuru yategurirwa. Ale Mukurari n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yumvishe kenshi we avuga ko atakuri kuri mu bishikirizwa n'abategetsi b'u Burundi ku bitero vyegekwa kuri iki gihugu n'ubundi kibarizwa hakurya y'Akanyaru. Ni mugihe kandi mu yandi makuru tugiye kubageza ko ari ibintu bitera bibandanya biba bibi mu murwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu gihugu c'u Burundi. Uyu akaba ari CNIDH, umurwi benshi bitirira 60 Vinyini Muraba, bati umurwi wa 60 Vinyini Muraba CNIDH waraye utakaje iteka bita statut A. Iki rero kikaba ari ikimenyetso gikomeye ko icizana makungu yari yaragiriye President Ndayishimiye kigeze habi. Mu myaka 3 gusa umurwi CNIDH utakaje statut A inshuro zibiri. Irya mbere hari ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza muri ntwarante umwaka wa 2018. CNIDH ngaho kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza yavyina ubutegetsi, yasigura amafuti y'ubutegetsi kagwanya abaharanira agateka kazina muntu. Mu mwaka wa 2019 CNIDH yahawe umurongozi mushasha 60 Vinyini Muraba. Uyu mwanya wa mbere yaragerageje kuganira n'abaharanira agateka kazina muntu bahunze, yasa n'ufise intumbero yo guhindura uko CNIDH ikora. Umuzo wa Perezida Ndayishimiye ku butegetsi mu mwaka wa 2020 waratanze icizere ku makungu. 60 Vinyini Muraba yabonetse ari mu begereye cyane Perezida Ndayishimiye. Ibi vyatumye CNIDH ikurwa ko ibihano irasubirana iteka rya statut A mu mwaka wa 2021. Ingingo yafashwe mu gihe amakungu yari karakuraho ibihano nka vyose vyari vyarafatiwe Burundi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ariko imyaka yagiye yerekana ko vy'ukuri atacahindutse. CNIDH yasubiriye kugwanya abaharanira agateka kazina muntu, igerageza gufukira ivyaha bikomeye bikorwa n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye. Ni mu gihe mu myaka 5 amaze arongoye CNIDH 60 Vinyini Muraba ntarigira yemeza ko inzego z'igihugu zanyuruje abantu bakaburwa irengero. Nabakeyi CNIDH yagerageje kwemera, yavuze ko iriko iratohoza. Aho hakaba ari muri raporo y'umwaka wa 2021. Amatohoza itigeze isubira kuvuga, ahandi naho ikavuga ko abantu babuzwe irengero ariko ikanka kuvuga inzego zabanyuruje. Ibi vyo bituma ivyaha bititwa dispatio force. Ni nkuko CNIDH idashobora kuvuga ubwicanyi bwa politike bukorwa n'ubutegetsi. Ikitavuzwe co nukuvugira impazwa zifungwa zizira ivyumviro vyazo vya politike. Ku munsi wa gatanu rero muri uku kwezi kwa gatanu CNIDH yasubiriye gutakaza statut A, nukuvuga ko itakirekuriwe gufata ijambo mu nama z'igisata ca ONU kijejwe agateka kazina muntu, Conseil des droits de l'homme. Nukuvuga kandi ko igiye gutakaza imfashanyo ihabwa n'amakungu. Gutakaza statut A bisigura ko umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu utaba wigenga koko. Ibihano bifatiwe CNIDH ngo n'ubutumwa butabesha ko leta ya Perezida Ndayishimiye iriko iratakaza icizere rifitiwe n'amakungu, aho Ndayishimiye yaza ku butegetsi ngo nakiboneka nk'uwaje guhindura ibintu mu Burundi nk'uko bivugwa n'abariya. Ni mu gihe kandi abantu bakomeje kugaruka n'ubundi kuri ryabara ryabereye komine Kabarore ku rupfu rubabajwe rwa Philippe Nsabimana. Aya makuru twarabagajeje ko inshuro zishika kuri zibiri. Kuri uyu wa gatanu heze n'ubundi gerekerezo ya 10 Rusamba uyu mwaka wa 2024 ibara ryaraguye muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Imbona kure zirongowe n'uwigira igihangange muri ako karere Victor niyo nkuru zaragandaguye bunyamaswa umunyagihugu yitwa Nsabimana Philippe zica zimutakuruza Akanyaru rugabura Burundi n'u Rwanda. Abanyagihugu ico gihe barakoze ibishoboka vyose, Victor niyo nkuru n'abagenzi be barafatwa, ariko abategetsi bo mu Kayanza bariko basya batazambaye ngo izo nkora bara zirekugwe. Philippe Nsabimana yari umugabo w'imyaka 27 avuka ku mutumba wa Ryamukona muri komine Kabarore ho mu ntara ya Kayanza. Philippe yari yubatse akagira utwana tubiri tukiri duto cyane. Mu kazi kiwe ka misi yose yari umurimyi akongera akadandaza inzoga. Yari umunyagihugu asanzwe yize amashuri mato gusa, akavuga ko atavye imigambwe yajamwo. Aho kurya Mukona ni ku rwego rw'u Burundi n'u Rwanda. Bino bihugu bitandukanywe n'uruza Akanyaru, abo
hino y'uruzi n'abarundi, abo hirya yarwo n'abanyarwanda. Abanyagihugu baho n'ababanyi bama bajabutse bakagenderanira, ariko ibihe ntivyoroshe muri kino gihe Uburundi bwugaye imbibe buhana n'u Rwanda. Ni mu gihe hari imbonerakure ziguma zicunze ko ata barundi canke abanyarwanda bajabuka Akanyaru. Ni gutyo rero izo mbonerakure zahagaritse Philippe Nsabimana kuwa gatanu uheze zimwagiriza ko yagiraje mu Rwanda. Igitangaje nuko atana kimwe bamufatanye cotuma bemeza ko yaragiye mu Rwanda. Imbonerakure zafashe Philippe Nsabimana zari zirongowe na Victor Niyonkuru nkuko twabibagaje ko makuru yacu yabanje igihangange muri ako karere. Zimaze kumufata zamurengeye ko zirahuragura araboroga. Niho rero Victor Niyonkuru yafata ikimita gicumita mu gutwi k'umusaya umwe giserukira mu gutwi kundi musaya. Ako kanya nyene Philippe yaciye acikana. Zambonera kure zimaze kubona ko Philippe acikanye zateruye ikiziga zitamuruza Akanyaru rugabura Burundi n'u Rwanda, aho intumbero yari ukuzokwagiriza u Rwanda ko ari u Rwanda rwagandaguye Umurundi Nsabimana Philippe rukamuta mu Kanyaru. Ico Victor Niyonkuru na bagenzi be batamenye nuko abanyagihugu bariko barabikurikirana. Bashwa badukiye rimwe baza kuraba ibibaye. Imbonera kure ziruka zihunga, ariko mu nyuma zirafatwa ku Kanyaru. Ishafu ryari ryinshi ku buryo abanyagihugu bashatse kwicira aho nyene izo mbonerakure. Ni mu gihe abapolisi b'u Rwanda bo bashoboye kwashika baranakora icegeranyo c'ivyabaye. Ivyabona vy'abarundi birashira ko umukono. Abanyagihugu bo ku ruhande rw'u Rwanda nibo bashoboye gukura ikiziga ca Philippe Nsabimana muri Kanyaru, baca baragiha abarundi baragitana ku ruhande rw'u Burundi. Victor Niyonkuru na bagenzi be batatu nabo baraboshwe ico gihe bajanwa mu gasho ka komine Kabarore. Victor Niyonkuru nkuko twamye tubivuga nimbonerakure bari kumwe n'inderetse z'umurwizatunga azwi cyane yimba Butare muri komine Kabarore, Vincent Ndagijimana. Izo mbonerakure ngo zitwa ko zimucungiye ngo ntihagire utwara Butare mu Rwanda. Victor Niyonkuru ni igihanga giteye ubwoba aho hantu, agendana icuma co gutanga amakuru co mu nzego z'umutekano muri ako karere. Bivugwa ko yica agakiza, ngo n'iterabwoba ryigendera. Haciye igihe gito Victor Niyonkuru arekuwe mu manyanga mw'ibohero rikuru rya Ngozi, aho mu mwaka wa 2018 Victor n'izindi mbonerakure zibiri bari bagarizwa gutega umutego imodoka bakoresheje inkoho. Sentare yabaciriye gupfunga imyaka 10 bikozwe n'ubuni na Vincent Ndagijimana. Victor Niyonkuru n'indi mbonerakure imwe bararekuwe mu mwaka wa 2022 batamaze umunyororo, iyindi gumayo. Bivugwa ko no mw'ibohero rya Ngozi Victor yareregize igihangange cakora ivyo gishatse bitajanye n'amategeko yo mu mabohero, ariko we niko kuja gukorera Vincent Ndagijimana mu vyo gukizura. Bikaba bivugwa ko Victor Niyonkuru n'ubundi yaje yizana izindi mbonerakure zo mu Kayanza zidasanzwe zizwi muri komine Kabarore. Mu ntara ya Kayanza abategetsi ntibashaka ko Victor Niyonkuru ahanwa. Mu ntara ya Kayanza Vincent Ndagijimana asanzwe afatwa nk'umwami yaguze abategetsi baho bose. Ico Vincent ashatse nico gikorwa n'abategetsi bose. Ni gutyo rero abanyagihugu b'Ikabarore batangaye babonye Victor Niyonkuru na bagenzi be baraye mu gasho ka komine Kabarore, ntibajanwa mu Kayanza nk'uko vyahora bigenda ku zindi nkozi z'ikibi zifashwe zijeje gukora icaha gikomeye. Abategetsi ntibatevye kwiyerekana. Umustanire wa komine Kabarore Jean-Bert Kimasi Nsaguye ari mu batelefonye umuryango w'umuhisi bawutegeka gushingura ikiziga ca Philippe Nsabimana. Umuryango n'abanyagihugu bo bararahiye ko umuhisi adashobora gufubwa abamwishe batajanywe guhanwa n'ubutungane. Ni Colonel Remy Cishaha yarongoye intara ya Kayanza niwe wundi avuga ko yarahiye ko Victor Niyonkuru atojanwa mu Kayanza. Ejo haheze procureur wa Kayanza Isaac Niyingabira yagiye ku mutumba wa Ryamukona ari kumwe n'umugwizatunga Vincent Ndagijimana, asaba abanyagihugu ko boshingura Nsabimana Philippe, avuga ko ivyashitse bisanzwe bishika ariko ko amatohoza abandanya. Abanyagihugu baramugumukanye bamubaza ubwoko bw'ayo matohoza mu gihe uwishe Nsabimana Philippe bamwiboneye. Procureur yaragerageje gutera ubwo abanyagihugu nabo barihagarara ko arananirwa, araheba, arasubira inyuma. Bino bintu rero biriko biraba ni ibintu biteye isoni cyane kubona umunyamafaranga agura inzego z'igihugu nazo zikemanga amanyanga izuba riva na kamaramaza. Ubu ibintu vyifashe gutya, ikiziga ca Philippe Nsabimana kirakwije iminsi 3 kitarahambwa.
ubutungane ntacyo buriko burakora, amategeko aratomora ko ivyaha bikomeye bikozwe ku mugaragaro bituma habaho urubanza rw'ikibiriraho. Ni mugihe Victor Niyonkuru na bagenzi be bakoze n'impaka icaha co kugandagura umuntu babikora mu gashinyaguro, bamwica abanyamaswa ariko bibereye mu gasho ka komine. Abajejwe kubahana nibo basigura abanyagihugu ko ivyabaye ari ibisanzwe, mbere bagatera ubwoba umuryango wabuze aho kuwushigikira. Ese ibi vyo bizaherera he mu gihe bamwe bita ko ari leta mvyeyi? Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo utozicikanwa n'ayadushikiriza, usangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbese igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Yo bayaba ariko aravugwa mu bisata bigezwe ko politiki, imigenderanire n'andi makungu, agateka kazina mu nandi menshi. Mu kanya gato turaje tubageze ko nandi. Imana ibahezagire.